Uno musi tugira twumvirize ibintu bitandukanye n'ivyo twari tumaze imisi twumviriza. Tugira twumvirize interview y'umuhungu w'umujene akiri mu myaka 20 yagize interview abaza umukecuru amaze imyaka 105. Muri make ino interview iraza kuguhindurira ubuzima kuko umunyokuru urumva yabonye vyinshi, yabaye muri vyinshi, urumva imyaka ni myinshi cane. Kandi uwo munyokuru aracafise ubwenge bwiyumvira neza, avuga nk'uko kwawuvuga, we nimba ufise imyaka 18, 30, 40 uko afise ubwenge nk'ubwo bwawe kuko yishura neza. Muri make nshaka ugumane nanje uze kumviriza inyigisho n'impanuro dukora kuri uwo munyokuru. Okay, nimba uri interesse, stay with me. Interview yatanguye amubaza ati ufise imyaka ingahe? Wa mukecuru nawe acavuga ati mfise imyaka ingahe? Jewe mfise imyaka 105. Umunyamakuru acasubira amubaza ati wavutse ryari? Nawe acamwishura ati February 2nd, 1920. Navutse itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu 1920. Uwo munyamakuru yaciye atangara cane, aratangara gose, acavuga ati iyo myaka ni myinshi cane ku buryo no kuyiharura bigoye cane. Yaciye yongera aramubaza ati none kuba ufise imyaka 105 wiyumva gute? Bimera gute kuba ufise imyaka 105? Wa munyokuru acamwishura ati ibirenge birakurya, ukumva uriko urababara cane mu maguru, amaso yawe nayo atangura kukugora, akagukoroga ntubone neza, ukumva ariko arakubabaza cane, kandi uca utangura kutumva neza, ukumva ibintu bimwe bimwe utavyumva neza. Muri make kumva biragorana cane. I've never interviewed someone who's 105. Usually people are around the 100 mark, but you've lived 5 years past the 100. Yaciye yongera avuga ati jewe ama interview yose nagendagira nta muntu umwe nari bwigere nkoresha interview afise imyaka 105. Benshi bakuze gusumba abandi bari bafise imyaka 100 canke 90 ariko wewe ni wa mbere ukuze gusumba abandi bose. Aca yongera amubaza ati none nirihe banga uba warakoresheje kugira urambuka ukose ushikana imyaka 105? Uwo mukecuru nawe yaciye avuga ati nanje ndatangara cyane kuba nkihari, sinanzi yuko nzorambuka ukose, ariko raba ndahari, biratangaje cyane gose ndahari. Uwo munyamakuru yaciye avuga ati abantu benshi bafise imyaka nk'iyo ufise usanga batagikomeye, birirwa baryamye bagira ku mabekiye bagenda baseguwe. None wewe ko umuntu utambuka ukomeye cyane, bimeze gute? Vyagenze gute? Umukecuru yaciye yishura ati jewe nta kintu gitangaje nakoze, ahubwo uko ubuzima bwaje niko nabubayemo. Nararyama nkasinzira neza bihagije amasaha menshi, kandi nkarya neza. Kurya neza mwese murabizi, abamenyereza ubuzima no kurya imboga, ivyo kurya nibifise akamaro nko kububu, ibintu vy'amapiza, amafiriti menshi, amasambusa, imbobo nyinshi, ibintu bisosa, amachips ajya muri alimentation, ibintu vyinshi ivyo nyene yaravyirinze. Muri make ibisa nivyo vyose yagiye aravyirinda, hamaca abaho yiha amahoro. Yaciye yongera ati ikintu kimwe nigeze kuba nkora kera nahagaritse niki. Kera cane narigeze kuba nywa itabi, ariko nararihagaritse kuko iyo ugwaye amahaha ukagira umwaga ukagwara amahaha kaba kakubanya ubupfuye. Abajene bubu usanga baguma banywa ibintu vy'amatabi, urumogi, amashisha n'ibijanye nk'ivyo vyose. Ivyo bintu ntuzubikore kuko bizokononera ubuzima bwawe. Umunyamakuru yaciye yongera abaza ati none wewe ubaza ko abantu bihendera hehe? Naye makosa bakora mu buzima kugira ngo ntibarambe? Umukecuru yaciye yishura ati abantu nta kintu na kimwe bafise gukora kuri ivyo bintu, kuko igihe uzomara no kuzobaho we nta kintu na kimwe uba ubiziko, ubona bibaye gusa. Aca yongera ati jewe aho mbona ndi umuyahudi. Mu mico y'abayahudi n'imigenzo y'abayahudi bavuga ko iyo umuntu avutse haba hari igitabo. Ubuzima bwawe bwose rero buba bwanditswe muri ico gitabo. Igihe uzomara ku isi, uko uzobaho ngaha ku isi, igihe uzomara, muri make ibintu vyose vyo ngaha ku isi uzobamwo kuva ukivuka kugeza upfe biba biri muri ico gitabo. Ni nka kwa kundi ubona umuntu ariko aratembera mw'ibarabara ukabona imodoka iramugonze. Bamwe bapfira mu mabarabara, abandi bagapfira mu bitaro, abandi bagapfa basinziriye. Ivyo vyose wewe nk'umuntu nta kintu na kimwe ufise kubikorako, ubona bibaye gusa kuko ubuzima bwawe bwose buba bwarategekanijwe bwanditswe mu gitabo.
niko abayahudi bizera. Yaciye yongera amubaza ati none kera ukiri umwana ni kihe kintu cakunezereza cane canke ikindi naco ubu hamwe na kera nihe unezerewe gusumba ahandi? Yaciye amwishura ati kera twanezerezwa n'utuntu dusanzwe cane, nka kera tukiri abana twaba twibereye mw'ibarabara turiko turasimba umugozi, utuntu duto duto nitwo twatunezereza. Hama aca avuga ati hama kuvyerekeye yuko ubu noba nezerewe canke kera, ubu je niho mbona ko nezerewe. Aca amubaza ati none ni kihe kintu kikunezereza ubu? Aca avuga ati jewe abantu nibo banezereza kuko ndakunda abantu nabo bakankunda. Aca yongera ati umuntu agirwa n'abantu kuko uvuze ngo ubeho wenyene no gusara wosara wosanga wiyahuye. Yaciye yongera amubaza ati mbega kera naho abantu baba bafise ubwoba bwa kazoza, baba bafise imihangayiko y'ukuntu bazoba hejo? Uwo munyukuru aca avuga ati ivyo bintu ntibizokwigira bihinduka, bizokwama uko nyene. Kera abantu bose baba bafise ubwoba kandi baba bifuza yuko intambara izohera, kuko mwibuke ko ico gihe ariho hari intambara zikaze cane ngaha mw'isi, niho habaye intambara ya mbere y'isi yose n'iya kabiri. Baca avuga ati abantu baba bifuza yuko intambara zihera, na cane cane mu gihe waba ufise abana b'abahungu, kuko ico gihe abana b'abahungu haba hari itegeko yuko baca baja mu gisirikare. Nk'akarorero mama wanje yari afise ubwoba bwinshi cane yuko abana biwe b'abahungu bose bazohava bapfira mu gisirikare. Urumva rero abantu baba bifuza ko intambara yohera. Abantu rero kuva kera bamye bafise ubwoba bwa kazoza, kandi ivyo ntibizokwigira bihinduka. Umunyamakuru yaciye asubira avuga ati none ni gute twahagarika kuguma duhangayikira kazoza? Umunyokuru aca yishura ati ivyo bintu biragoye cane, ariko si vyiza yuko umuntu aguma ahangayikira kazoza, kuko uko uzoba hejo ivyo biri mu kiganza c'Imana. Wewe baho neza, ubana neza n'abantu, ata muntu ugirira nabi, nyene niho uzobaho ubuzima bwiza. Mugabo ni wabaho wishinga guhangayika, uzobaho n'ubuzima bwawe bwose. Yaciye asubira amubaza ati none twe nk'abantu ni kihe kintu twokora kugira ngo isi tuyihindure ibe ikibanza ciza co kubamwo hama ububisha buhere? Umunyokuru aca yishura ati ngaha ku isi kugira ngo tubeho neza, wowe nk'umuntu ntuzigere ukorera ikintu umuntu utifuza ko yogukorera. Yaciye yongera amubaza ati none wowe ukiri muto ni izihe ndoto wari ufise? Umunyokuru aca yishura ati nkiri muto nari mfise indoto zo kuba umuririmbyi, ariko nta kintu cigeze kibivamwo. Aca amubaza ati none waciye ukora iki kutigeze uba umuririmbyi? Umukecuru nawe aca yishura ati naciye nja ku mugabo ndarongorwa, hama ubwo nyene ca ntangura kuvyara abana. Nagiye ku mugabo mfise imyaka 19, ku myaka 20 gusa umwana wa mbere nari maze kumuvyara. Uwundi nawe aca avuga ati none uricuza kuba utabaye umuririmbyi? Umukecuru nawe ati oya, je nta kintu na kimwe nicuza mu buzima. Si vyiza yuko uguma wicuza uvuga ngo iyo ngira kiriya nkagira na kuriya, biriya vyaraheze, kahise ni kahise, rabana na kazoza. Amaca asubira amubaza ati mbega niye impanuro umuntu ari we wese akiri muto, dufate nk'umuje afise imyaka 20, 30, 40, anashima na 50 hama akaba ari mu kintu adakunda, akaba afise akazi akora kamugaburira mugabo akaba atagakunda, niye impanuro uwo muntu? Umukecuru aca avuga ati nimba uri mu kintu udakunda, ico kintu gihagarike uje gukora ico ukunda, kuko nutagihindura ukiri muto, umaze gusaza ntibizoba bigikunze. Yaciye amubaza kandi ati nk'ubu naho vyoba biteye ubwoba ukavuga ati aka kazi ninagaheba, nshobora kubura amahera yo kuriha inzu, ubuzima bushobora guhagarara, nshobora kuja muri biriya bikanka, naho bice bigenda gute? Umukecuru yaciye avuga ati biterwa n'ukuntu wipfuza ico kintu. Nimba ucifuza cane ku buryo uvuga ati ninaguma muri ibi nzobaho nabi, gihebe nyene, ufate riske ugihebe hama uje kuri ico ukunda, kuko nutabikora ukiri muto, umaze gusaza ntibizoba bigikunze. Yaciye amubaza ati none wowe mbwira kuvyerekeye ubuzima bwawe bw'urugo vyagenze gute? Jewe narabanye n'umugabo turavyara abana, hama mu nyuma arapfa. Amaca asubira avuga ati ndibuka umunsi yapfa, barampamagaye umunsi umwe ku bitaro, barampamagara
ngiyeho baca bambwira ati umudogiteri aca ambwira ati And the doctor said, sit down, I want to talk to you. icara hari ikintu ushaka kukuganiriza. So he sat down and he's looking at me, said, "We have sad news for you." yaciye yicara aranyicarikana baca yicara imbere aca avuga ati ndagufitiye amakuru mabi, umugabo wawe yapfuye. Umugabo wanje yishwe n'umutima. Umunyamakuru yaciye avuga ati yari afise imyaka ingahe igihe yapfa? Umugore nawe ati yari afise imyaka 80. Urumva mwari mumaze imyaka 60, hafi imyaka 60 muri kumwe. Umukecuru nawe ati ni imyaka myinshi cyane ku buryo no kuyarura mpava ndavyibagira. Too many years even to remember. Umunyamakuru yaciye abaza ati iyi myaka ni myinshi cyane rwose, none nirebanga mwoba mwarakoresheje kugira ngo murambane uko kose? Umukecuru nawe ati nta banga ryari rihari, kuko umugabo wanje yari umuntu mwiza cyane, gusa gushwana twarashwana tugatukana, gusa kubera ko twabana tukarara ku gitanda kimwe twaraganira amabi gahera. Muri make urugo no kuganira. Umunyamakuru yaciye asubira abaza ati none niye mpamvu ingo nyinshi zisambuka kare ntizirambe ng'urugo rwanyu rwaranze? Umukecuru nawe ati abantu benshi ntibaha amashanse urugo rwabo. Kujya biroroshye kugira mariage ni nako zoroshye kugira divorce. Nanje ndibuka yuko kera ingo nyinshi abantu barashobora kuba badakundana, mugabo kubera ko baba bafitanye abana bakaguma babana kubera abana. Ariko ingo z'ubu biragoye cyane, na cyane ko abagore bo basigaye bakorera amafaranga. Na kare bavuze ngo amafaranga niyo soko ry'ibibi byose. Yaciye asubira mubaza ati nk'ubu wosubira kera ukifise imyaka 25 canke 20, niye mpanuro woha uriya wewe wa kera? Yaciye yishura ati sinari kwihutira kuja kurongorwa, kuko narongoye mfise imyaka 19, ku myaka 20 mba ndavyaye. None gabasha nariko ndihutira iki? Nari kurindira kuko hari ibintu vyinshi nashaka gukora muga ntakoze kubera ko nihutiye kurongorwa. None igiki nariko ndihutira? Yaramubajije kandi ngo nukuhe kuri woba umaze kuraba kumenya mu buzima, nukuhe kuri kwishije inyuma y'ubuzima bivanye n'ivyo wagiye uracamwo ino myaka yose ubayeho? Umukecuru aca yishura ati ibintu vyose uzoza uracamwo ngaha kw'isi, nimba ari ibibazo, ingorane, ntibibaye kubera wewe nyene ubona bibaye uko n'ubuzima. Ubuzima muri make ububemwo uko ububonye. Mu guheza yaciye amubaza ati none ni kihe kintu umuntu yokora kugira ngo abe hanezerewe? Aca amubwira ati kugira ubeho nezerewe ufate abantu neza, ukunda abantu nk'uko ushaka nawe ko bagukunda. Niwabaho nk'uko wowe ufitiye umutima mwiza atangorana ugirana n'abantu, ubuzima bwawe buzoba ari bwiza cyane. I would never get married when I was so young, because what the hell was my hurry?